Kw'igenekerezo rya 17 Rusamu no mwaka, inama nkenguzamateka yaratumiye umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, umupfasoni Sylvie Nzeyimana, kugira ngo abakenguzamateka bamushikirize imyitwarariko n'ibibazo batuwe n'abenegihugu vyerekeye ubushikiranganji arongoye. Inama y'uwo munsi ikaba yari irongowe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Cyriaque Nshimirimana. Bimwe mu bibazo n'imyitwarariko abakenguzamateka bashikirije umushikiranganji Sylvie Nzeyimana harimo gushaka kumenya ikiriko kirakorwa kugira ngo amavuriro ya leta ahurumbirwe n'abenegihugu, abakenyezi bibungenze badakorerwa ibipimo bimwe bimwe ku buntu, n'abantu bagira amasanganya bakakwa amafaranga y'ingwati imbere yuko bavugwa. Ibindi bibazo vyashikirijwe uwo mushikiranganji vyerekeye abenegihugu bigurira imiti mu madandarizo batayandikiwe n'abaganga, no gusaba ko ibikoresho vyogwizwa mu bitaro kugira ngo ibitigiri vy'abantu baja kwivuriza mu makungu bigabanuke. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yaratanze umuco ku bibazo n'imyitwarariko vy'abakenguzamateka. Abagenda kwivuza hanze barahari, kandi hariho n'abashobora kuba baja kwivuza hanze mugabo n'ubwaha bashobora kuvurirwa. Ivyo hari igihe bishika, mugabo umushikiranganji ingene twaciye tubitunganya kugira ngo umuntu aje kwivuza hanze aba yabanje kuronka urupapuro ruvuye mu bushikiranganji rumuha uburenganzira bwo gushobora kuja kwivuza hanze, kuko vyabonekanye neza yuko iyo ngwara afise hano mu gihugu cacu tudashoboye kwivura. Ariko ko hariho n'ingwara twari kuvura mugabo tugasanga ntibikunda kubera ibikoresho bidahari. Ico kibazo natwe turakizi, kandi muri leta bariko turiko turitunganya kugira ngo ibishoboka vyose mu bikoresho vyo gushobora gutunganiriza abenegihugu bishobore kuboneka ni buke buke.